Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwe tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. N'amakuru n'ubundi tugiye kugaruka hagati y'amatatari yabaye hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu wari umushikiranganje wa mbere wa leta yiwe General Arengiyome Bunyoni. Ni mu gihe kandi hari benshi muri CNDD FDD bari bashigikiye Arengiyome Bunyoni, ndetse muri ano makuru mukaza kumvirizamwo amabanga ahambaye cyane. Bamwe bavuga yuko Arengiyome Bunyoni ashobora kurekurwa kubera igitutu kiri kuri President Evariste Ndayishimiye cyane kuca bahoze bagwana hamwe na Bunyoni ndetse n'abandi bafise amatunga y'umurengera. Abandi bati President Evariste Ndayishimiye ntago ashobora kwemera ko Arengiyome Bunyoni asohorwa ibohero akaja hanze kwidegemvya, n'ubundi yarakoze ibibi vyinshi kuva na kera kose. Evariste Ndayishimiye na Bunyoni ntibumvikana. Tubibutse ko kandi mu mwaka w'ibihumbi 2014 hari ikete ryasinyweho n'abasirikare bari bo hejuru bari bafise amapete aremereye cyane, ndetse no mu gipolisi cyane abo akaba yari umurwi w'abajenero, bari abajenero 14 bari bandikiye President Nkurunziza kubakura ko uwitwa General Bunyoni ndetse na Adolphe Nshimirimana. Bija gutangura mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 habayemwe impinduka zatangaje benshi. Kuva Ndayishimiye yatangaje ko mu butegetsi bwiwe harimwo bamaconco bashaka kumutembagaza, abantu ico gihe bashotse babona ko avuga General Bunyoni. Ibi mukaza kuvyumviriza vyose ingene vyatanguye. Gusa imbere yuko tubabwira vyinshi kuri ibi, hari igihe General Bunyoni Ndayishimiye basa n'abatanganwa uburongozi bw'umugambwe, hakaba ari mu mwaka w'ibihumbi 2016. Ico gihe benshi bumvishije ko umukuru w'igihugu wari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ko umugambwe ukwiye kurongorwa n'umusirikare. Ico gihe amakuru y'ibanga hari yavuga ko umwe wese muri abo bajenerali babiri yari amaze kuvugana n'inzego z'iperereza z'ibihugu bimwe asaba ko bimushigikira gufata ubutegetsi mu Burundi. Naho General Bunyoni ari we yari yegereye cyane President Nkurunziza, kandi bakaba bari basangiye inyungu nyinshi z'ubutunzi. President Nkurunziza yahisemwo General Ndayishimiye mu burongozi bw'umugambwe. Imvo nyamukuru nuko President Nkurunziza yari yibaza ko Ndayishimiye ari we yoroshe, kumbore ari we bizoroha guhinduza intumbero canke kwaka ubutegetsi maze amaze kubushikira. Nkurunziza ico gihe akaba yaratinya ko Bunyoni ashikiriye ubutegetsi yoba ikinani atoshoboye kugonda, kumbure kikamunyaga n'ubutunzi bari basangiye. Kugira Evariste Ndayishimiye yemererwe gutwara, hari ivyo yabanje kumvikana na Petero Nkurunziza, harimo kumugira imboneza y'ikirenga guide supreme, maze akaguma abazwa imbere yuko hafatwa ingingo zikomeye mu bisata bimwe harimo ko Nkurunziza azoguma ari waraba ibijanye n'ubutare, harimo ko Ndayishimiye agena mu bibanza bikomeye abo Nkurunziza yamuhaye. Byari bimeze nk'uko igihugu cobaye gifise abaperezida babiri, mu Kirundi bati inkuba zibiri ntizisangira igicu. Naho Nkurunziza yapfuye, Evariste Ndayishimiye yarubashe ibijanye n'amazina y'abaja mu nzego zihambaye. Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere, Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe, Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshingamateka, Sinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Abo bose bari bafise imigenderanire idasanzwe na Nkurunziza, bamwe yari yanabajeje amatungo yiwe. Evariste Ndayishimiye akikujwe n'abo bantu, hejuru yiwe hakaba guide supreme, nta butegetsi yari kuba afise. President Ndayishimiye yaje ari umuperezida atangaje, agumana abantu bose bahora iruhande y'uwo asubiriye, kugeza no kubamugendanira. Hari abagabishije Ndayishimiye ko yihenze rwose mu kugena Bunyoni mu bushikiranganje bwa mbere, ariko Ndayishimiye we yavuga ko ategezwa kubahiriza ivyo yemereye Sogo. Hari bibajije ko ari ubujuju, ariko biboneka ko yahisemo kugenda gahoro, benshi bakamwihenda ko we akirinda guhungabanya inzego no gusekana nabo hataza kabarimwo.
Mu bisanzwe ngo Nkurunziza yari yasigiye Ndayishimiye umutego ukomeye, bisa nk'uko yamusigiye abamucunga aho kumuha abamufasha. Amakuru dufise yo mw'ibanga kandi yemezwa na bamwe mu begereye abo bagabo babiri avuga ko Petero Nkurunziza yari yateguye ingene azogaruka ku butegetsi, ngo yari azi ko Ndayishimiye na Bunyoni batazumvikana maze akaba ari we yamama biramutse biyangara, naho abagumyabanga bakamusaba kugaruka ku butegetsi. Imigenderanire ya Ndayishimiye umukuru w'igihugu ndetse n'uwari umushikiranganji wa mbere yari isanzwe itoroshe na cane cane iyo basa n'abanganya igihagararo. Hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni ho vyari bigoye kurusha kubera Bunyoni atubaha Ndayishimiye, ahubwo yamubona umengo niwe muto kuri we naho yamutwara. Mu bitari bike Bunyoni yigenza nk'umukuru w'igihugu ahandi naho akabuza ingingo za Perezida Ndayishimiye kuja mu ngiro. Incuro zitari zike Perezida Ndayishimiye yaridoze ko atagira abamufasha. Perezida Evariste Ndayishimiye yihaye inzira yo gukura Manyama General Bunyoni mu kuzibira imihora yakuramwo amahera adasiguritse. Aha akaba yarafashe ingingo zikomeye mu bijanye n'urudandazwa rw'abakobwa mu bihugu vy'Abarabu, mu gihe umukobwa wese agiye yasiga amadolari amajana 3 ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ku mwaka wa ku kibuga c'indege bahakura hafi miliyaridi 20 z'amarundi yagaburwa n'akarwi gato cane karemwo General Bunyoni. Ahandi Bunyoni yakura amahera ni muri PAF, aho bivuga ko kuri passport yose iguzwe yoba yaronka amafaranga 100,000. Urudandazwa rukomeye cyane yakuramwo amahera, akaba kandi ari icukurwa ry'ubutare. Aha rero Perezida Ndayishimiye we nyene yivugiye ko hari abategetsi bari bagiraniye amasezerano mu kinyegero n'amasosiyete yimba ubutare, maze leta bakayiha amasezerano atari igice kinini c'amafaranga ava mu butare akagaburwa n'ako karwi. Perezida Ndayishimiye yaciye ahagarika amasezerano yose ajanye no gucukura ubutare. Aha kandi ntawo kwibagira ibibera mu gisata c'indadazwa ry'ibitoro. Gisata Ndayishimiye atari bwafate ko ingingo nikijanye no gutumatumanako amakuru. Uko Perezida Ndayishimiye yafata ingingo nikishavu ryaniga kwa General Bunyoni nabo bacuditse. Mu bijanye na politike be n'imigenderanire n'amakungu, umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere ntibahuza ku kibazo cyo gusubiza hamwe na bimwe mu bihugu bitandukanye. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yipfuza kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu, Bunyoni we ntiyavyerekwa na rirya ari we yarasigaye akorana n'imwe mu mirwi igwanira mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo inyuma y'urupfu rwa Nkurunziza. Mu bijanye n'imigenderanire n'ubumwe bwa Buraya naho nyene Ndayishimiye yipfuza kunagura iyo migenderanire, mu gihe ivyo bihugu vyafata Bunyoni kari intambamye ikomeye kwinagurwa ry'iyo migenderanire. Aho Bunyoni rero apfungiwe nibwo kakarwi kose kavuga ko kari kamwegereye cane cane, harimwo na benshi bakomeye, harimwo abarwizatunga n'abandi bo mu nzego z'umutekano ndetse no mu mugambwe CNDD FDD. Harabayeho ikintu gikomeye cane, aho akenshi iyo ibi bibaye benshi mu bari mu mirwi itumvikana baguma mu gacerere ntangere kugira ngo ijwi ryabo ntiryumvikane, hagati aho ibiza gushikira umuyobozi mukuru wabo nabo ntibize kubagerako. Mu yandi makuru turaza kubageza ko ibindi bitangaje cyane mu mabanga ahambaye cyane, aho bamwe mu basendede FDD batifuza ivyo kumva ko Bunyoni yapfunzwe ndetse n'amatungo yiwe yose akayanyagwa. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye mu gufatiriza ingingo zose Bunyoni we azi abo bose baronse amahera mu buryo budasiguritse, abo bose bihaye itunga ry'igihugu kandi ari ryo ryategerezwa gutunga abanyagihugu. Abo bose rero Perezida Ndayishimiye arabazi, ngo ariko agenda buke buke kugira ngo bose azobone uko abaca intege, maze ubutegetsi butunganiza bene igihugu busigare mu minwe yiwe, ndetse nabumva ryahangiro umukuru w'igihugu yihaye ryo gushikana igihugu c'u Burundi kure. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire ku mukenyezi yabaye muri politike y'u Burundi yitwa Devota Ndayisenga. We yati nkigenwa kuba musitanteri abagabo twakorana bameze nk'abashaka kunkengera. Tinitwa Devota Ndayisenga, navukiye Muramvya mu mwaka w'1978, ndubatse mfise abana 3 ba muri zone Kanyosha quartier ya Gisyo.
Amashuri mato mato nayatanguriye i Muramvya mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo inani na gatanu, ariko ngeze mu mwaka wa kabiri naciye mbura umuvyeyi nca kubandaniza mu gisagara ca Bujumbura kuri Ecole Primaire de Ngagara quartier ya gatatu iri muri quartier ya Ngagara. Amashure yisumbuye nayabandanije kuri SOS hamwe no kuri lycée Notre Dame de Rohero ndayarangiza mu mwaka w'ibihumbi 2001. Inyuma yaho gato mwaka w'ibihumbi 2002 nacenja kurongorwa, kuva ico gihe gushika mwaka w'ibihumbi 2010 sinakora kuko atakazi nari mfise. Nakoze akazi ka mbere mwaka w'ibihumbi 2011 muri Régie de production pédagogique, mwaka w'ibihumbi 2014 nacenja muri Sokabo. Ariko hambavu y'ivyo hari ayandi mabanga nagiye ndazezwa mu mugambwe, nko mwaka w'ibihumbi 2004 nari ndongoye quartier Kinanira ya gatatu mu mugambwe. Mwaka w'ibihumbi 2008 ncamba icegera c'umukuru w'abakenyerarugamba muri komine Kinindo. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 narabaye icegera c'umukuru w'umugambwe muri komine Muha. Ayo mabanga nayaranguye amezi 6. Nyuma yaho naciye nizerwa mabanga yo kuba icegera c'umugambwe mu gisagara ca Bujumbura. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2016, nayo mu mwaka w'ibihumbi 2020 ndagomwa kuba musitanteri wa komine Muha. Nkironka ayo mabanga umuryango n'inshuti baranezerewe kubera ko bari bazi ubutwari n'ubukerebutsi mfise. Mu minsi ya mbere mperutse kugenwa kuba musitanteri, abagabo twakorana barameze nk'abashaka kunkengera, babona ko batorongorwa n'uwo badashatse, ariko ningoga naciye ndabereka ko ataho bafise banshira, ndabereka kandi ko tuzokorana neza, bica biraheruko. Muri ayo mabanga yose umugabo wanje yamye ashigikira. Mbere ivyo najamo vyose nabanza kumuhanuza, gusa rimwe na rimwe vyaraba ngombwa ko mu rugo twizerana. Abakenyezi no bahamagarira kutikengera akazi umaze kukinjiramwo uragakora kandi ukagashobora, bishitse ntihagire ico wumva ukabaza canke ugahanuza. Ndabahamagarira ko kandi ko batokwitinya kuja no mu migambwe. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nayo dushikirangiza n'amakuru bagenzawe aho baherereye hose, kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Umuhuza TV muhezagirwe.